nyere dukundane uravyumva yari nyambara gutanga banana kandi sene twebwe wamenga ahubwo ni tunazinanye ya kiretse nyene twaraganira bisanzwe bite umeze neza aho abakobwa barakunda umuntu abahakiya cyane sivyo hari ibyo baba bashoboye ariko bagashaka umuntu abibakorera kugira baryoherwe cyane gose kandi mu majambo make hari ahantu umuhungu atiyaga hari n'umukobwa hanatiyaga rero umukobwa bakeneye umuhungu n'umuhungu naka bakeneye umukobwa ibintu biri nomo jewe ndi kijuju pe kuko nanje ubwenge bwanje bwaranyobeye reka twarababaye never give up soti rya mbere ntibizoca intege nzogerageza rya kabiri ryanse ndabizi neza ngaho n'izo ncuro zibiri nzoba naronse inyigisho rya gatatu nzokwikosora kadura tubanye neza cyane gose nanakubwiye ngasobanura uko tubanye sinuronka n'ijambo no bivugamo sambrage kuko reka kugize ukuri ngo wavyakiriye gute guhurira muri filme n'umu ex wawe noneho mugahurira muri scene bitari byoroshe ngo vyarakoroheye kwa gitinga umunsi wa mbere duhura dutanga ukina ntivyari byoroshe nyene ko tubazi igihe kirekire dudahura nitwaraganira no ku telefone harimo kujya kuntu nyene kurindana duhuza amaso n'ibintu nk'ibyo cyangwa ntihagire uvuga ijambo ribiri babazo wundi turaduha scene ndamufatira kinko byari ngombwa ko muraba ariko naramuraba gucya script gakiguruka Chris action mbega me David mvuge gute kandi reka nakubwiza ukuri sivyo Alvella ashake nabyumva ndanabimushimira onye nkanamwani kambira vero meze neza ya amakosa yarayanje ubwo niko kuri yana amakosa yara kandi naje ko nangora gukora amakosa nta cyizere naje nararaba kuko reka nakubwire nyafara mu bigeragezo bya mbere twigeze guhura nabyo ndi kumwe nawe yari gupinga impampiga je ubwo mbati mano masaje ujya muhungu ariko bakavuga ati je ukuntu Chris ndamubona abandi bantu bamubona naje zinyene abagenzi batambira Chris yamukizwa abantu ko mu mutaka burya utangira makenga mu rukundo usanga urukundo bako yaje eco gihe Alvella yaragize akabazo gato yaje amasengesho aravuga ati nga mu bantu bagukikuje nga hari umuntu ngamenga ni kinogo kininiya gakofise kubasha buniniya gacumwijima uravye nabo shobora kugwamo cyo kunabona sinari kuri level nk'Alvella mukizwa n'umuntu yaguma asenga buri mwanya naje naho usenga ngo mafungure ngo majyame rero aho niho nabaye ntege ngiyo havu niyo fondation yatumye nyuma yaho ndamurondera ndamusaba imbabazi kumusaba imbabazi ntivyari byoroshe hariho kuyemera hariho kwicuza numva mu kwicuza niho buramusoza yari igihe kitari cyoroshe kuko menga imbabazi menga twazisabanye hafi nk'indwi yose Dico Entertainment. Mama Kwisi inkuru y'umunezero sha amatwi nabiri urabona mu ntara ya Gitega hasigaye hari ikigo c'ubuvuzi kama citwa inshuti ya bose gikora gute yo ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose gifasha abajya abantu bose bagenda na zandwara niziyo nozidondagura nkazima urabona abajya abantu bose bafise indwara y'igisukari gute hypertension amaso infection igitigu hepatite B na C zamibe umusipa abafise ikibazo ca estoma amafyigo ibibyimba umugongo rheumatisme asima kudadarara iziba ry'imitsi indwara z'urukoba intandara kumeneka umutwe bidahera ingaburo ku bavyeyi bibungenze kongereza inguvu ku bubakanye imvune amakonyera sinezite babana basobaho baryamye ico kigo kirabafasha cyane benshi kimaze gufasha baragishingira intahe n'abajya abantu vyananiranye yuko baheba itabi baba bukozeko sabwe erega cya kigo kirakomeye aho kidakomeye uyobewe yuko n'abasokuru bivuza imiti kama gusa kandi hewe none ico kigo gikorera he ikigo c'ubuvuzi kama inshuti ya bose mugisanga mu gisagara ca Gitega haruguru y'isoko y'inka akurakuri 79 amajana 766 amajana 951 canke kuri 69
199 amajana 247 inshuti ya bose ni inshuti yawe inshuti ya bose ubuzima butatse amagara meza. Yeah. Hello ladies and gentlemen, wherever you are doing well guys, tumeze neza turashima umunsi ku munsi Imana ibidukorera bigakunda tugabahereza ibiganiro mutobona ahandi hano na hamwe for sure ico pondi kuri yo Leonce Desa n'ubwa Dr. Vlove aka Dico aka the ambassador. Amasana umeze akarorero tuyagwa n'umusore tuba turi kumwe bikora neza yitwa Santreza all the way from Dico Entertainment again and again. Tubashimire ku rukundo murwereka umunsi ku munsi mukabana natwe aba mu gudu ivyumviro kubisangiza abandi kandi mukabandanya musubscribinga muri benshi kugira mubaba mbere bironkera bino bintu no munsi na kriye the real bad man, humble man, the big man, the swaggest boy ever yitwa Izo Chris my man no musore kubego yabigize umwuga pe urava hasi ukora bikirato yambaye waduga man kintu kiriko fashion waragihagurukiye sasa bigakorwa n'uburyo umuno muhungu ari fit mwe umuntu afise physique ihagaze neza kwiyitaho yakubita kudusha nete n'iki byose ukabona biramubera ukavuga ati uno muntu n'umustar uno muntu n'umusinea ariko barakwivye nyene byanyavyo ko byanyavyo vraiment kandi umva ibege bayitwaye mu ninjiye gucya sanga ibege ntayihari rero mbadije abakonda bakonvoyere abambwira katamu numwegeze yinjira cyangwa atawundi igeze asohoka urumva twe batubwiye tugumize imizigo amadusoko tukora ivy'iwacu hagumyeyo bakonvoyere n'umushoferi kandi barugwaye imodoka ariko ninjiye sanga ibege yanje gwe yagiye bakari batwaye gusirimwa impuzu Cyabintu barawe cyo kwigira ngo bad man hari umuntu uzanga bati cyahandi umunyamuji nta muntu yofa konyibuka yiwe narigize ibyo bad man ndakara ndashobora ntamwe ndabagarara n'igipolisi barafata imodoka turamaze afi nk'amasaha nk'atatu imodoka itavihira kwera ico kibazo rero cyo dusanga urumva byatakariye mu modoka bacavuga rero nibisaba ko agence iyo bisi kari izoriha ariko rero entreta bavuga ati kwera agence irihe bisaba yuko babanza bakagira enquête bakamenya mbega ivyo bintu byatakariye kuvyukuri mu modoka byari bihari rero bakibasaba desemene yo kugira enquête rero naje sinakumara desemene kandi nariko ndataha ariko ndihutira akazi kanje kino ndayibonye uko cyo nakoze rafashe nomero z'umupeje akarakurikirana iyo dossier namubwira n'ivyaboneka jewe ndakunda kuza muri Tanzania cyembeshe ndakunda kwa ndi Tanzania nzobihitana cyangwa nange amahera muyishe kuri agence mu bintu bwiki urumva so rero kugeza nubu kabisa ya fashion yose ya makoti ya bakubona na bya birato byiza mu Tanzania baravyikoreye mungu barankokoye kweri muga ntacu ako umuntu yiba umuntu amugire nawe man urumva ari nk'umuntu nk'amafashion nk'akarorero sibanga nka kino kirato wambaye kiri mu mafaranga menshi no munsi curaba umuntu atakivunikiye wewe warihirinze ugasanga wagiye gukina filme nk'inshuro zibiri kugira ikironke n'akarorero naze agacaza mu munota umwe akabarateruye mana tazi how much wasiragorenze kugira ugere kuri ico ari bibazo vraiment wamenya ko narashatse kurira bro nuriye mu modoka ntashe mbuza ati nabihevye nagiye niho niyumviriye neza nibuka ibiriyo esha nibuka ari utuntu dushasha narasumye dushanete mwana twone badutwaye cyamugana n'amaheri yo nari kurya basumye barabara sibe gutagata nuko cyabuze uburyo bizogera ariko umusuma burya ngo ntiyo kwigera gusumba kuko nyuma yaho wibukana kwa tubihereye warongeye ura shopping uhagaze neza wa musore ababegwa cyane gose batumye ngira ibindi vyifuzo byo gura iyindi mizigo kandi nashyize ndayigura yego ni nawe muntu no mu yindi secteur haba no muri music industry muri rusange abantu bavuga ati no musore afise igikundiro arabegwa kuko hari abantu baba ariko barakrasa mugaba bakaguma muri cinema ariko uri no mu bantu no mu biganiro by'abanyamuziki ugaruka uvyakira gute kuba muri industry baguhagarika abantu nk'umusore afise igikundiro muri industry muri rusange muri entertainment yose
ya kuri jewe ni ibintu vyiteka ni ibintu vyiza ni ibintu bishemeje kuko burya filme hamwe n'umuziki novugana amahasa ya kuko burya muri filme turakenera indirimbo kuko nibaza bama babibonye turakenera indirimbo kenye niyo filme rero na n'indirimbo nazo zirakeneye clip na yaba ari mu kintu bitwa acting voilà nabonye harimo mu acting kabisa rero tuba tubakeneye nabo badukeneye rero barinze nacyo bakashira muri kategori zose kuri je bari iteka kandi abari kintu ciza kuko imana ndiko ndakora neza mu majambo make yego baragukeneye kugeza na Moni ya Frere avuze ati rutipe gw'ibogare ndarubone muri clip video yanje bitera n'induru nyinshi narukora kora ama comment y'abana kantwenza ari comment nabonye mvuga ngo nukuri kw'Imana ngo Moni ya ntaduhene ngo hano hantu ntihapfuye ngo uwo musore ngo ntiyamucitse behind the scenes zimeze gute ngo mwarayambiranye mukomeza murayambirana gose none shaho ko mu director yari yanditse script ko ari makarumva nyene dukundane uravyumva yarunyamba ari gutanga banana my Chris yandika indirimbo yavuga urumva na banana warayitanga oya urumva nivyo byari mu ndirimbo rero byari yari ngombwa ko haba ibintu nyene vya vivacité byo by'urukundo sivyo bya amour tukabiviva neza hama ari twegerana you know hama tukabiviva nkuko bavyanditse nyene nyuma yaho sasa nyuma yaho kubera haba behind the scene na behind ya behind iriya ya nyuma nta iyo banana ko ni yapfuye ifata ikibanza behind the scene twebwe wamenga ahubwo ni tunazinanye kiretse nyine twaraganira bisanzwe bite umeze neza naho ibanaga abatonye banje barakurikirana filme zawe ibintu nk'ivyo yambwira abatonye biye ko bakurikirana filme anje kambwira nukuri kurakora neza mu bakobwa muri industry y'umuziki ubirimwo neza urumva ibintu nk'ivyo yeye kwera tumenyerana kuko biragoye gushika ukorana n'umuntu mutaraganira urumva yari ivyo gusa muge nyuma yaho kwera twashutinze imisi ibiri inyuma yaho nyene bukeye mu utsa tumeze nk'abantu basanzwe bamenyeranye tugaterana blague sometime baravyumva ariko ibirenzaho tuba dushatse kwica akazi kuko uranabiga nka par exemple cyemba nk'umu indiscipline sivyo imba ndamwononye kuko ndamubereye mu indiscipline imbere yiwe kwa actinga wicaye mugora uravyumva no kurije ariko bimeze yitwaye nabi imbere yanje sivyo nka akitwara nko kintu mbona atari ciza uravyumva ikintu cyo mbabaza jeje ngiri cyantangura umve cyantangura gukina ntirekura ntari yareze rero cyo gituma cyatugerageza kubahana urumva igihe mu director tubwiye bana Chris fata umwana ndamufata kuko niko bimeze urabyumva ariko singenda kumufatira inyuma ya kamera nishoboka nibishoboka kabisa ninda kabaje kubera ko ntagiye mbona ayo comment ariko nariko arige tuvyibaza ati rone bijya bintu byahereye hajya ubugenzi bwabanda ninje nubwaye na cyane ko indirimbo rimwe na rimwe ibiberekana nkuko menga mwakundanye vyanyavya wibuka nko muri filime hari abantu bamavuga ngo urumva ngo ajyanu hasha ngo nimwapfuye kujya ngo hari nibindi byabaye ntubaza abafana ziriya genge kugira experience muri genge y'abanyamuziki warayimaze mu mwanya n'ubu rafiseyo n'abagenzi kuko na Moni ya ntimwahebanye na kuno kuntu bimeze muri filime wabibonye gute bimeze gute nta diferi hari diferi hari nuko nyene umuririmbyi ari imbere urumva bisaba nyene kaba ijya ndirimbo we barayimushira makayisubiramwe urumva kandi bobo ntabwo bafata ziya pranka ziya ziwacu ngahinge dufatino ikiniki urumva uratamba nyamba ari kuririmba mu cameraman wamenya movement aguma azungura kuko agomukina urumva ntabijya vya kati ikiko urumva avuga kati gihe bahinduye location urumva ariko twebwe iba yanditse gukorora biba byanditse guhindukira biba byanditse rero urumva habamwe amakati menshi igikura akora ibintu bitanditse urumva rero niho nabonye ari difera naho ubundi ni ibintu bimeze kimwe pe kuko kamera bakoresha izo dukoresha sivyo kwera nk'igihe Moni urabona harimo ibintu vy'amajwi harimo ibintu vyo kwa acting amajwi urumva ama sound bakoresha bararecordinze amajwi yego kubera urumva hari ahantu ninjiye mu bwami bwabo nanjye nambaye kundi kuntu bitandukanye n'ubwami bwabo baca nambaza mbega uwo muntu ninde umukuye he iryo jwi ryarinjiye ryarumvikanye urumva rero hariho ibintu by'amasound hariho amatara urumva amajambo make ukuntu bakora niko natwe dukora kiretse nyene bitandukanye yuko filme bo n'ubuzima
turabuviva urumva tukabubamwo cyane gose ariko indirimbo nawe ni acting nayo y'indirimbo nyene bisanzwe nyene acting avuga ati nje nyima naririmbye I need you banana bifo nyene ko nda bisa nyene nk'umuntu ayikeneye Negrize ajya banana bavuga ni yahe umuhwi kwinyine mvuga ya I need banana ukeneye nyine kurya banana uwo muhuka uririmba indirimbo igahera ari uvuga none shaho nayo nk'umunkeneye agacupa ndashaka kurimba mvuga ati none uwo muhuka akeneye kuri wewe kwereka toja kuwigurira kubera avuga ko ukeneye akitiza uwumuha impamvu yitiza uwumuha kuko burya navuga amajambo make abakobwa barakunda umuntu abahakeya cyane sivyo hari ibyo baba bashoboye ariko bagashaka umuntu abibakorera kugira baryoherwe cyane gose kandi mu majambo make hari ahantu umuhungu atiyaga hari n'umukobwa hano atiyaga rero umukobwa bakeneye umuhungu n'umuhungu naka bakeneye umukobwa ibintu biri nomo ntiwumva ko wari ubivuze neza rego haswe kubahereza ayo mabanana mutubwira ko abahungu ngo need your thing ngo ikiniki imana bababarire so nuko tuba twinjiye kabisa nubwo tuba twahitiye muri byinshi izo pisi je ndibaza yuko akomeye ariko nubwo kwahitiye kuvuga menshi nimba hari ufise ubundi buryo ushobora kuramutsa abantu bawe ubanza ukabaramutsa ariko arabona pati wumva mwatwishije bijambo ariko ntiwamuretse ngo aturamutse ndamukiriza abo bantu Chris. Okay, hello bakunzi ba film Ndundi, hello bakunzi ba The Real Bad Man, hello bakunzi ba Dico Entertainment. Ndabaramukije ku mahoro y'Imana cyane gose. Nizere ko mumeze neza. Nanjye ndameze neza. Kirese gusaga korora ariko kamereye nabi. Nawe gakorora kaguteye. Yego karamereye nabi vraiment ndakamaranye iminsi. Polisi sana naje ni muvijwe ryahindutse kamereye nabi. Mugabo ari umuntu nijoro ryaheze yankoreye umuti numvura ko arakabisa. Wewe ndumva bagukorera umuti bari hafi nige. Oya no kwambuze ngo nijoro cumenga na kandi kadaho. Oya nakadaho nyene kinkorora ntawomenya. Wenyene ari buryo babikoze akubitaga utuntu kudutanga wiza vangamwe indimu niki niki. Niba ndabikubwiye kugira nimba utarawukora bikwaheza bavumbwira ndaguhe uko rutonde rwose. Oya nanje hari umuntu igeze kuhaba hafi. Oya vuga neza ati nanje hari umuntu apana kera. Ego hari umuntu ego yumvise ko rwaka gripe yambwiye burya akora ibi nibi ariko wowe urumva we yarishikiye kuri tele. Ntiyagukoreye yahubwo yakubwiye uburyo bikora. Yampaye amadetail yambwira ati kora ko urabe ko umera neza. Badimane kwa heruka nupfuga ukuri uburambeje. Sinibaza ko atabigukoreye. Urazi burya rero ukuri ku bukuri bivanye n'umuntu kurakubwira ko umuntu wese afise ukuntu atahura ibintu. Haro no kubesha ku kabukuri. Ikinyuma akaba ari kuri. Ako kantu mvuze niko nabyibagije ku kintu citwa ubucamanza. Hari gihe umuntu aburana kubera ko ibintu vyiwe yabitondetse neza agatsinda mugenzi we kandi mugenzi we byari gikwa ko ari wafise ukuri kw'ibintu sinzi nimba kano kantu gatahura akunda gatahura bakubwira ngo hari ahantu nta nubwo burya ngo buri gihe hatsinda ukuri atugiyeho ku bintu ariko ufise ibyabona ibimenyetso nivyo bikora cyane kuvuga ikintu ufise ikimenyetso yacu vuga niko kuri nyene niko kuri siniko nabona bifata kuko rara nk'ubudiko je ntoza umbwira ukambwira ati ngayana nga Chris ngaje cyane yangira kora neza atakimenyetso gihari mbone neza ko cyane yabikora neza urabyumva kuko nanjye sishobora kuza ngaho imbere yawe Dico nkakubwira ati je ndize real bad man ntarakwere ko bad man utarabunyereka mwico uvuze ni sinye si bimenyetso niko ndabitahura reka dufatire ku kindi ico waba ariko naco sina chance nk'ubu santreza nkubisi kofe n'intoke zikicapa ariko wowe ukaba utari wabibona ukaba wari wanabibonye hanyuma tugeze hasi ngiye kukwitwarira wewe mugaca mufata ivu kwa kuboko kwa santreze nyene akagushira kwitama nawe wawe hakicapa mugaca munyubiri wanje mukabifuta iwawe bigasigaraho tugaca tugera imbere y'umucamanza iwawe ariho hari ikimenyetso c'umuntu yakubiswe ikofi turaburanye uransinze ukuri kwa nyako kwari uko wewe ariwe nari kubise canke wewe wari nkubise ukuri nyako urumva ukuri nyako nuko wari wakubise nije nakubise ikofi ariko ukuri kwasohotse ari ukuri nyako nukuri kwasohotse urumva ukuri kwasohotse nuko wewe wari wakubise santreze
ni santreze cyangwa ni ni santreze okay kumbe ndafata ningoga urafata ningoga kubera ko yashitse imbere yewe turegera ko kwitama hariho n'intoke zicapye ko zikofe na mukubise yego kandi atajya nigeze ndamukubise cyane gose ariko naho igihe nawe wakuri defender sivyo iyo waba ufise ikimenyetso yuko yagukubise byose wari kubimeze neza kuko burya ikimenyetso simaka ngo abantu bagucyapye haragiye abantu wakuvugiye avuga ati nukuri je nabibonye ndabyemeza hari wabibonye cyangwa hari video byemeza cyangwa hari audio none gakirize wumva ibintu twita ukuri ariko kuri je kimwe gusa maze kubona ukuri nzi neza ku isi kumwe nuko isi ari kinyoma niko kuroze bisobanutse n'ibihari byose bisobanutse ko n'ibihari byose ari binyoma kuko umva kantu uvuze uburyo gakomeye ngo ukuri kose nzi ku isi ni kumwe gusa ni kumwe niko nzi nuko isi ari kinyoma ibindi byose byo biri ku isi ni binyoma tu nta n'ukuri gwari kuko ariko niko byumva ko muzi impamvu atari binyoma ntabwo ari binyoma nk'ubu uvuze yuko Bujumbura ari umugwa mukuru w'u Burundi ni kinyoma uvuze ko Burundi ari umutima wa Afrika ni kinyoma apana oya ko bijibaye impamvu kwava dusanga twibe tuvuze yuko hano tuko turakora ari heza mugabo aho naho hari gihe kutuni oya uzi impamvu ari nuko ntabwo ari heza ku bantu bose n'uburundi uvuze ati ni kapitale ya Bujumbura nivyo twakuze tuzi ariko n'abantu babishyizeho harashoboye no kuza undi muntu agafata indi nka Ngozi akayigira kapitale nkuru ya Burundi ariko niyo bisigurira abarundi ngo bavyumva ko yo bisigura nukuri kwiwe yo bisigura nukuri kwiwe ari ukumwe nako guhinduka ikinyoma kubera ntabihuriza ko nabagenzi we ndabona hajya n'umuntu uza akakwigisha cyanditse neza no kuhanga ariko bimeze ariko bivaye no gutahura kwawe kikaba ikinyoma sibyo rero ikinyoma impamvu je navuze ko isi ari ikinyoma nuko neza na neza isi twereka ko ibiri ngaha byose ariko sibyo wacu mu mwanya ndafise ariko ndevye meze naho bisobanutse n'ubu buzima mfise siri nejo ko nzoba ndabufise rero ndabufise nk'ikinyoma ikinyoma kiririrwa n'ikirara siko bavuga mu kirundi yego kumbe na hisi ni muri yo filozofi warimo niyo mba ndimwo na hisi ibera ikinyoma Dico dushatse tugendere mvuga ati na system dusanzwe turimo twebwe nje naho dukoreramo ahubwo dukorera muri entertainment sivyo 6 ni kintu cy'umwanya muto aha turara abandi bari hit sivyo umwaka uheze ari wanje uyu mwaka nawo wasanga ari uwundi no ni gwawe urumva mugabo kumbure ko ejo hoze uwundi ebana gahashura Kristo tukamubura abariko baraduga ni benshi kandi bariko baraduga bazana amavuta mashasha nihenze gusa nkazo baragato umwaka uza ntuzombwiraga Kristo ngo nakoresha igare swata uzo curondera wawe ndekaraduga urabyumva rero nta kintu na kimwe kiramba ku isi y'Imana uri nyimba kira cyose gifise igihe cyacu kikagenda ni cya kinyoma nyene kirigwa nikirara so rero umuhinga rero nuwo muri ico kinyoma canke nuwo kigwanya oyaye umuhinga na muhinga ari gaha kwisi ubwo nimba sari kinyoma se wo gwanya isuka yishobora umuhinga ari kwisi nubaho neza abizi neza katabaho kubw'inguvu ziwe cyangwa kubw'ubuhinga bwiwe twese tubaho kubw'ineza y'Imana urabyumva kuko turashaka kuryama tukavyuka turi ibindi biremwa sivyo cyangwa turashaka kuryama tukavuga tabuzima dufise urumva rero twese tugwanira ivyisi tukanarugana kubera ivyisi tukanicana kubera ivyisi ariko turashaka kuryama ejo tukavyuka tutabifise ibaze kurondera amazu n'ayandi ejo uvyutse ugasanga uvyukiye bagutwaye ku mpanda hariya urabyumva kandi bugiye ku mpanda ntibazotero yanze ngo bayigushiremo bacha batangura guharura abasigaye mbega umuntu apfuye tubimuhe byose tugo tuzobaho gute uravyumva so rero Kristo nteye ubwoba oya nta ego shubenga imigambi yose dufise twona ire oya nje umbiza imigambi tuyikore umugabo kubera kare karanganiriza bino Kizi nk'uwo bari kugira ati amapiza araje ugiye kubaka inzu Dico entertainment rose silver hour ibi ni kurambwira je ko bintu yuko nje sinkora gutera ubwoba no uri kurambwira ko isi gusimeza jewe ni vyumviro vyanje n'ubwenge bwanje aho bugerera kimwe namambwe uzobaza abantu bose tuba twirigwana cyangwa tuba tukunda kutera mirano nkunda kubabwira jewe ndi kijuju pe kuko nanje ubwenge bwanje bwaranyobeye
niko wamuvuga nta bwenge fise Wevyumva bivuga ukomeye ubwenge urabufise na bwinshi n'amajambo yawe ndiko numva ari mu bwenge ahubwo gusa ngaruke ku kantu wahereyeko ntabwo ibyo uri kuravuga twoca tuvyita ukuri gusa kuri wewe nukuri kandi nukuri sampursa kuri wewe ari yego Dico ushatse usaga no kubandi kumbore ariko tuko tuvuga yuko umuntu wari wese akwiye gufata ibyo bintu nk'ukuri yego kandi cyo kurubeze kubera ubwenge bwaje buke je sho kuguhatirizaga wizera ibyo je nizera oya je mfise ibyo nizera kandi ibyo nyene nizera nibyo byatumye mba izo Chris wondiwe urabyumva rero uje ngaho mbwe ati ga Chris ibyo nukuri yumvira sibyo ngareka dufate hajya Dico tumukubite kudefa tuhabe no tubeho neza je bunda business iterambere nirizo sinzorishikako mukonona ubuzima bw'abandi bantu oya ahubwo ubuzima bwawe ndabukeneye kugira nawe unduze umpushinge bandanye nduga urabyumva rero uje nguje kumpindura ivyumviro byanje no gushwana twoshwana yego uje gatika Chris garika ivyo bintu ibiki mugabo Chris wibuke yuko umuntu ashobora kuba mu mutwe ateka ibintu bitari ivyo bakamukosora canke akiga kubera ko musatari ivyo menga bigisha ntibobayeho nibyo igipimo cya mbere nabonye ku isi cyo kwihangana ishuri yego niryo nyigisho ya mbere nakuyo n'ibindi nize ibintu bya informatique ariko byo sivyo nkora ubonye navyibagiye ko nibaza yajya muri informatique nize informatique na ajyana ni electricity nize informatique maintenance kumboni n'umufundi mu buzima busanzwe umufundi kandi narabikoze umwaka wose narabikoze umwaka wose ariko inyuma yaho naburyo ubuzima ntumenye ukuntu buje uca wizanga mu sinema tingere ndazikine kugeza nshaje yego mugabo rero ishuri ikintu cyanyigishije ntazopfa nibagirwa uri kuravuga ku ishuri ikintu ntazokwibagirwa burya ni ukwihangana ni kwihangana buri kintu cyo cyose kigira umwanya wacu sivyo nk'ubu par exemple je burana natanga gukora filme irankunda yari mu 2020 mpuye na Sabasi yego no filme yatanga kunkunda kandi we filme igukunze n'ingoga urumva no filme yatanga kunkunda ariko natanguye kuja mu bintu vya filme 2013 njya mu ma repetition nkora filme kumbe tuko tukora filme umukameraman atubwira action twaheza twambwira ati turavyo wa filme ngo yaha ngakirazira kundabira mu kazi nganzobereka produire film urabyo kumbe yazanye urukamera rutakora urumva yatubwira action tukakina tukarindira project izosoka swata umudirector twaje cyane gose agasipoza ko rikarafata atanafasha reka twarababaye muntu vya filme burya hari umuntu mvise akavuga ati ngo umuntu yakinye film ukabona araduze ageze ahantu wonse bazwi aba yarakoze ni umuntu wo kurisha inarijera no uravyumva rero mu majambo make ico gihe haragira nigo nye tukotiza amahera ku director twakina mu Giswahili uravyumva kandi yari kera ico gihe na sponsor zazihari uravyumva ni kera vraiment ico gihe byasaba neza ko dufata uburyo tukabashira ahantu hamwe twakora twateranye uburyo twavuze aga film tukuma dukore kazo consoma 500,000 kiyage 2013 500,000 ari menshi 500,000 amafaranga menshi urumva twayakotiza aho urumva twaba tuzi kundwa umwese azana yana twayamuha twumva ngari Tanzania urumva ari hehe akabagiye rero ico gihe narabibayemwo ibaze kuva iyo myaka indwi yose twagenda mare hanze Masire yarakre na team ino yitwa na Vitum company yarasoye filme nziza cyane urumva agiye hariya nawe kuri yafise mwishaka arondera uburyo atangura no kunyisha filme mu gihe cyo gihe cyose sinigeze nduga rero ishure ryanyigishije yuko kwihangana ikintu cya mbere buri kintu cyo cyose gifise umwanya wacu kandi igihe nashatse gukora ibintu umwanya wacu bitaragera nakubise swata urabyumva rero bisobanutse neza uyu mwanya nyimba ndi ngaha ndahashima pe ariko sindagira aho nshaka nico gituma reka nakubwiza ukuri abantu benshi bamambwira Chris giriye ko sorry oya ni sawa ni muri bwabo ikintu kimwe natahuye neza igihe nshaka gukora cyo cyose nkagiye sinzokora aho dukoze ariko ninafata kwajya amavuta yiwe nzokwibako urabyumva azoduga urumva nasanze ndi hejuru nzokoma ndi hejuru sizuko
kuduga ntibishoboka ko yoduga ugaca kubita pa irenze yawe ubona hejuru nina samara kandi nanjye mu bintu bya mbere nifonze sinshaka gusamara never never uko biri kose ni gukora nzopfuma byanka ariko niko ndakora kubera ni nakora rimwe nkakwita swata nzomenya aho nakoze amakosa aha kabiri mbona aho nagerageje aha gatatu sinzokita swata niko kwizera pisi nta gucika intege gukora ico ni cishure ryakwigishije kwihangana kurindira igihe nyaco no kuguma ku kintu ukakiguma no kudacika intege never give up niko gasoro kugendera yego ebana byanke bikuse swati rya mbere ntibizoca intege nzogerageza rya kabiri ryanse ndabizi neza ngaho nizo ncuro zibiri nzoba naronse inyigisho rya gatatu nzokwikosora nivyanka naho nzokwifatisha amafuta yo muse mbwe wowe rero uraje ariko je na ferinza aha turashobora kudugana Bega nico gituma burya umukire nico gituma makeneye umukene nawe agakenera umukire kubera umukire ntashobora gukora byose ariko umukene wa mugabo twemere ko waba akeneye umukire gusumba uko umukire yokenera umukene n'umukire arakenera cyane gose umukene bakenera kuri pourcentage zingana cyane ahubwo umukire niwe bakeneye pourcentage nyinshi kubera umukene wewe umukene harura ibyo ku munsi avuga ati mbeki no munsi nkuru rya mbosi arami 500 usume urabyumva cyangwa ndo nkuko mbaho ariko umukire wewe aharura muri kazoza aharura bijo mu myaka 10 imbere urabyumva rero abakene wa mukozi wiwe kakora cyane kugira agere kuri bya bindi rero bisobanutse ujya mukozi wo hasi ujya mukene adakoze cyane umumbosi nashobora kugira kuri ya projet y'imyaka 10 burya nicyo gituma umumbosi nyamubosi afata neza abakozi kuko burya igiye bari fondation umukozi umva wowe afise ubwenge abafise vision ariko iyo vision ntayo yoshika ko atarahata umukene umukira nzokubaha n'uzokora urubanza abe ari wenyene kandi akantu uvuze karakomeye niyakora urubanza azokenera umutekera niyakora urubanza azokenera umuzanira inzoka niyakora urubanza azokenera Dico azamukoresha interview ego ikintu uko biri kose ni mpaka azokenera umuntu rero ku isi Imana yari ifise ububasha bwo kurema umuntu akaba atagasa akabungana n'ibyo byose ego ariko yaremye Chris irema wewe irema ababa president irema baba bakozi bo mu nzu abarima buri muntu ari wese rero afise ikintu Imana yamuremeye aza gukora ngaho ku isi rero bisobanuye rero kuri ibyo ikindi naco natahoye kuzuzanya kuko gukenera mukene byake bikunda yego ikintu kimatanye ni Narinzi yuko gikomora ku bintu ugendera kuri rero nk'abantu bavuga ati uno musore afitanye umubano mwiza n'abakinyi ba film hafi ya bose bikanahera aho kubonekana mu mafilime atandukanye iki yariyo bitabaje kugira wewe niwe ubibasaba canke niwe mubano mwiza ufise hambavu y'ubuhinga umuntu yo gukenerera okay jewe kuva nagatangura kariyeri yanje ya filime nkatangura kubonekana kuri YouTube filime ya mbere nasohotse ko yari filime kandi ndayimushimira cyane rwose no muntu wanjye nasabye ko nokina muri filime maze kubimusaba acambwira ku vy'ukuri karibu yamfashe nk'umwana wiwe arananduza inyuma yiwe nukuri sinzi kariko nasokiye mu maboko meza kuko amaboko ya Sabasi vraiment arahezagiye uravyumva sina n'umundi nigeze ndabisaba abandi bose bambwira ati Chris tukubonamwe impano ahubwo ikirundi cyawe ni giki ego byo kinavuga Igiswahili cyinshi ahubwo natangaye usigaye uvuga ikirundi cyinshi kabisa nukuri ubu urakivuga ndakunda haya muri nkono n'amajambo y'Igiswahili wacha navuga Igiswahili urumva rero bacha bagenda bantora je burya muntu bagiye bantu nagenda cyo mu maboko meza kora inyuma yo kuvana na Sabasi amaze kunduza sinavanye nawe yarandugije ahubwo atuma mpura na Alvella Muhimbare anje shira muri my love story naho nitaheze yose sivyo ama
Alvella nawe acha muza na Juste na Bill Juste na Bill nawe acha muza na Ornera abo nibo bantu bambereye fondation muri kariyeri yanje kandi abo bose sinje nabasabye nibo bashaka kunduza urumva rero baca barankoresha kandi bankoresha bazi intege zanje zikirundi kuko vraiment ku acting nari ndabishoboye ariko barambwira vuga iki nkaca ngivuga mu giswaro kuko kuri abo bantu kunda bakubwira ko nari bantu kuntu bakurikirana ndabona bafitiye ideni kandi buri mu bantu baba bajya bampaye n'akazi bambwiye Chris burya mpatara n'abazogera imbere ya kamera bambwira Chris burya biza kumera so rero abo nibo bagiye baranduza rero nta wundi munigeze nsaba inyuma yaho nibo bace bagenda abandi bararaba ubuhinga ufise bararaba uburyo ukina bakavuga ati no muntu turamukeneye nako navuga uburyo amafilme yose ari hit ubu yarimwo mbere niyo n'izindi wowe utarimo kuko haro n'izindi maybe ifite amakuru yuko baba bakurondeye ntimuhuze ku biciro cyangwa ukumva ntukeneye kuja gukina uko simba kukine muri zose kandi ikindi simba swatiga simba ndabikeneye aya ngo niko kazi kanje ahubwo swati ariko usanga bandondeye igihimba afisa kandi kazi urumva sinoca cyari biri muterege urumva rero sinoca ndabikorera umwanya umwe rero cya bisaba ko nyambara wa mbere nafatikira kimbere y'afa n'icyo nkorana jewe ikintu bavuga ni bantu beranze gukina cyane no hari abantu bakina kundusha kandi ndabishika ahubwo wosanga ari burya bugombe bw'Imana sivyo impanye to gift kaguma intagatisha uko kandi n'ikindi je nizera nanze zinye ndakunda umukinyi atacererwa ndakunda umukinyi afite discipline urumva rero nanjye ivyo bintu naravyigisha arabikoreye yego rero nanjye mpaye rande bukambwira bana Chris tangura disi cerewe basi disi navyemeza mwa kino kiganiro byo twari twavuganye natangaye gato yambonye ushise muri jewe nari nibaza ko hataragira ko ikisaha yapfuye gusona wageze rero ivyo dukora ego ni ibintu vy'impano ariko burya discipline urabizi neza no kwishura ufise amanota menshi discipline uri muri mwe wabuguye swata wabuyobewe kabisa wabuyobewe urumva rero discipline nico kintu cyambere dukonta ya rero uko nibaze cyo usanga ari abantu benshi bo bankundira ariko nacyo ndisiri naco ico ndisiri naco cyane gose nuko arubugombe bw'Imana tu mu ma project menshi wakoze no mwaka menshi kabisa meza harimo yo muri mofo maze kubyerekana kenshi uri kumwe na Nera yuko muri abantu yo muri kumwe muri babiri mukora ibikora inka filme yaheze ariko kandi iyindi filme wagarutse ngo bagarafacu no muhungu kabisa n'udasanzwe mbere wagiye kuboneka ramwe no kwatari umwanya munini nino filme intore ntindi nayo nyene yahagaze canke yaheze sinzi uburyo byagenze byose biteranye mwino misi ya vuba abantu bakavuga ati umuntu yitwa izo Chris asigara mu migendanire idasanzwe na BMT cyane hafi y'umugabo yitwa Ahmed. Uyu mubano wanyu na Ahmed uhagaze gute muri rusange? Umubano wa jewe na BMT ni umubano mwiza cyane gose nicyo novuga kuko BMT iri mu bavyeyi bandeze ya cyane novuga ni kirundi no bamvuga no bishimira bo cyane kuko ndi Ahmed burya ni afise imbasi imbaga avuga ati guca ibisokozo aragerageza kumbwira avuga iki kintu twumva ko gishobora ya ara numuntu ari hafi yanje cyane gose kandi BMT majambo yose twese turabize kari Burundian move talent urumva ni nishigikira impano rero nanje baragerageze gushigikira impano yanje mwibivuye hasi kandi nkaba ndabafitiye ni deni kuko sitabwa ari impano gusa gukina cyangwa no bamfasha mu bintu byinshi cyane gose ntovugira ngaho ku mugaragaro kuko tubikora kome nk'umuryango rero sorry BMT no muryango kuri jewe migenderanire dufitaniye no muryango wanje kandi nanje nubaha ndanishimira imigenderanire dufitaniye rero kuri ivyo ibikorwa byabo byose bamamo na ndimwo si ivyo gusa ndabizi neza n'ibindi nzo ntabonetsemo nzo bazonyandika basi mu bantu bakoze ego kabisa ntakinye nzo bamara ifata amatara urumva koko ni muhira urumva nico kimwe no muri GN kwa sabati Chris wow jewe
urumva isanga Ares rero je bafise muhira no vuga hatatu bandera akaba na mofu nawo nirimwe oya mofu niho muhira niho wibera ya mofu sinovuga gatinga niho nibera no muhira ahubwo no vuga ni wanje ko ni wawe hajya ni muhiri wawe ya urumva so rero abo bantu cyana na BMT nukuri ndabashimira bivuye ku mutima kuko umubano wabo wambereye umugisha kuko hari gihura n'abantu ugasanga abantu bakubereye umugisha kurusha uko wavyumvira konje BMT musi wa mbere ndakina nabo nari mfise ubwoba nangiye muri brand bro yari brand nabo nubwo rutingiye kuba brand nangiye muri brand kandi je ico gesa namenyera ukinira kuri script je nakuriye muri freestyle freestyle ya urumva ngiye nasoma ikirundi gucya cha meditika abaye rero cyo nakoze je mvugisha ukuri kandi binaniye siniyanga ahubwo icyo nkora cyangenda kwiga ukuntu bakora naramwege ndambwira abana mo fete umunsi wa mbere ngiye gukorana nabo wiga nani mbega ikabike bari ntawe yagiye ya naragiye ndambwira ukuri incho yego sinye ya kuri script ndafite ndagerageza amede yabaye nyumve 100% kandi ciza rero wari wa mundangiye yarambwiye Chris Kirundi ntabwo ari kirenga urumva yantunze anzi intege zanje ziki ico nico kintu cyambere cyatumye bugenda bubaha cyane buge nta kintu kiryoshe nk'umuntu kumutunguza intege ziwe uravyumva ngiye umunsi wa mbere byaranse pe hamwe nje mvuga ati nukuri kwimodoka kubangira ukana ubwo ndabizi abari bije yamahera kandi uva sinogenda kuzana nani kamenyo mu kazi kabandi nabizi nanje ko arakazi bambaye byase barankuraho bahamagara undi akuri ku kazi kabere cyane ndabibonye kudoka tikarapu kuko mbona bo bakuraje umunsi ugira kabiri nagiye nari ibonye oya icyo nakoze repetition ndiko ndavuga ikirundi cyane ndiko ndavuga buke numva menga nyene singura tomora nkora repetition y'ijambo rirere ndavuga cyane usemerera subiyeyo naje gukina mbona bose barankomera bashi aho kantu kamashi sinzopfa ndakibagiye kuko atumva kuraje gukorana nabo karaguteye ingufu cyane gose urumva mbona barabishimye ntabikora neza cyane umunsi warakinyura actinga mu kirundi kabisa urabishobora sinabikoze nkuko byari bikwiriye nkuko bari babikeneye ahubwo narushije umunsi wa mbere urumva nateye intambwe kurusha umunsi wa mbere mbona barabishimye mbonye babishimye ndavuga ati sawa rero babaranyakiriye sanzura kuri bo maze kwisanzura kuri bo niho twatungwe kubara nk'umuryango so rero bajyana umuryango umunsi ntazoba ntarimwo ntabonetse imbere ya kamera yamuye muri filime ya BMT muzo bimenye gusa igihe cyose umuryango Kadura Havere mubanye gute Kadura Havere tubanye neza cyane gose nanakubwiye ngasobanura uko tubanye sinuronka n'ijambo no bivugamo sambrage kuko reka kugize ukuri uzimpamvu ndanawe kuba ngo ko baberanye ngo nta kuntu bakora umugambi rero aho kantu k'umugambi karanapfuye kuri jera kandi kuko tubanye nk'ibijuju bibiri niko novuga nk'ibijuju bibiri ego je sinovuga ko ubugenzi ko twararengeye ubugenzi urumva muhinduka ibijuju urumva ni wa muntu ntotinya kubwira ikijuju ari cyo cyose niyumvise nta limite mfise kuri kandi muri sanzura nako cyane urumva nawe nta limite kandi tumaze korana ama projet benshi urumva aranabizi neza none byose kabona hari akantu nakoze acambwira sha we ntumeze neza urumva aranzi hamwe ndiko ndanajyaje yo hita bibona mu maso urabyumva aranzi neza pe urumva rero dufite n'imigenderanire myiza tubanye hafi urabyumva rero nkungiye asovuga ndamufata nka sister cyangwa ndamufata nk'umukorege no arengeye ivyo she's more than friend niko bavuga abari ikindi kintu kiraho hafi muri wa mubano w'abantu ko turavuga ngira imana komba na cross ibikorwa bihari hano ni byinshi nako ndavuga ibyo wabonekanye nk'amahiti amaranse magiye kuza ni menshi ariko amakuru dufise nuko nyuma y'ibikorwa bibiri twiteze bya hagufi arico ca Vanilla Vin na Mimi ndabigarutse ko kubera ko n'amaranse yari yagonganye ariko baza kubitatura abantu bari batangiye kwibaza ati nka Chris azoja he
abantu batangiye kwibaza mwene uko tuntu mugira imana yuko fani yahise bidadanura naho ubundi byabagoye oya none byari kuba umunsi umwe twiwe nabyo byari kwiki none nkawe wari kuje Chris ko nzi fani nabonye n'umuntu wawe basi nabibonye ubu ndazi ko musanga mucenye imigendere myiza nabonye byari mwe ko maramufasha no kwamamaza ama pampers neza amakote ugabo yamamaza burya butamba none okay ninagira umugore kana kwiboti yes of course sibyo muzo amahera yikudira okay abyutse na Hasani kuba atawundi muntu arije gusama hari uziruka kugira cyane rwose Benga birateye ubwoba kugira ngo urumva woba biteye ubwoba gute kandi Imana yaremye bihari kandi twese turabizi kariye tumuko umugore cyangwa umukobwa ari we wese akwiye kubibamo sebo ibyo matejeri abitahanye yego ndarindire ndakubona nzobirungikira hajya wararazitahanye baramaye bro nibarangiye Grace urumva ni wowe bari nanurasi bugera abandi bantu ese barazi gusomesha ko ntabwo bari kugutekerera atari bujya butambara bwo mu oya urumva baravye none bari kumva Papex gera kusumwana ntamwana afise ariko umusheri ndabafise yes of course kandi ndabizi ibyo izo tarazishikamo urakoze kubinyemerera kandi n'umwe twari guharira bukiye oya usanga warakarungutse t-shirt ikoresha Papex yo kwafata naragerageje karungi ya rero ikintu numbagije ego fani dufitanye imigenderanire myiza mimi wowe sinabivuga mimi she's my sister mimi birarenze ni umuntu wanje kandi cyane gose kurusha n'imigenderanire dufitanye na fani novuga ariko rero entre y'ibikorwa byabo ko byari gusohokera umunsi umwe sibyo yes of course ndanavyemeje nakugenda kwa mimi uragenda kwa mimi ego nawe genda kwa ariko umujyamiye nawe ari umuntu wawe no sinakwenda mujyamiye kuko filme ya mimi narayikinyemo ndayirimwo ya mimi warayikinyemo rero uko byari kugenda ariko kose urabyumva nawe fani yakumbwira Chris sivyo ahantu uri mu basani tuzoriha kure uzoboneke sivyo sinari kuyetora nubwo ari kuri fani ari kujya none nari kugendeye gute kandi mfise igikorwa canje kuje muri filme ari yose nkinamwo nari ntaza kuri YouTube yanje cyangwa kuri channel yanje sivyo abari gwanje urumva kanoti kwe yakurisha nkaho yari sensanisha ugenda ndakora none mimi ntiyandisha mera kore cyane gose okay ukirukira muri japo numva naca none nakazi natanguye nganje gufata kandi suko tukora rero jewe nari kugenda yakati Faridazi ari kugifata neza kuko naje yabanayiye mu Yapani sinari kugenda mu Yami kandi nibaza wa mugani wawe yona bitabara kuko nawe nyene sinibaza ko ari impakaje muri zose nkiya gihuse yabaye siho yara simpaka ngo bikorwa byose abibaye bibonekemo oya ntabwo ari ngombwa nyene kabonekamwo ariko burya kuba umuntu avuga ati umukorege wacu umuntu akora akazi nk'akiwacu akizi ikintu kumugaragaro ni ngombwa ko tuba duhari kuko ni guterana intege ni gushigikiranira nivyo byiza kuko burya umuntu ariza agira lancement officiel sivyo abantu barashobora kuza baje kora iyo filme hari n'abashobora kuza bivanye n'abantu bavuga ati bakunda babakinyi baba bahari sivyo ugasanga nka fani hari abantu baje kubwiwe sivyo hari abantu baje kubwanera baravyumva hari abantu baje kubwiyo filme rero bahuriye hamwe abari za nguvu zacu dushize ahantu hamwe birumvika ibyo bintu none ndabivuze ndiko nderekeza ahantu bivuga yuko bino bibiri biraza kuvamwo ati burya umugabo yitwa Izo Chris araza kubaturamwe imisire kirimbuzi imwe yambukiranye imipaka witeye uri kuri kontinent imwe ikagwa ku yindi izo nyuma y'igihe kinini uja gupfubura ahandi niyo terme nsigaye nkoresha uraje nawe uravutse ku gikorwa cawe bwite sinovyemeza neza cyane ariko urabibuka neza umunsi wa mbere umwaka utangwe twakoranye ikiganiro ndakubwira uwo mwaka niwo gukora mani waravuze ikintu gisa n'ico kandi narabivuze kandi sinzovyibagirwa kuko ndacibuka ahubwo jewe iyo mvuze ikintu sindakibagirwa warakivuze ngo uno mwaka ngo batwite ngo nuwo gukora cyane gose ni umwaka wo gukora n'abatazoshaka ko dukora tuzobakoresha ku nkoni y'icyuma byanke bikunda ni kubaragira murabayobora muce gadukore kweli yego kuko filime ntabwo ikora umuntu umwe
rero badashaka gukora twe tuzobazana ku ngufu so rero uyu mwaka ba witegamo surprise nyinshi cyane uko nibaza murabibonye amavuta novuga ati umwaka dutanguranye ndahazi muko murazibonye na lancement les 16 ntumira n'abakunzi ba filme haro lancement officiel ya filme ya Mimi les 16 bizobera hajya quartier disi mu Ngagara muri disajya nimbe ni ozone nini ni ozone galaxy galaxy voilà ya ozone galaxy hajya ni quartier Ngagara quartier 10 urabyumva quartier 7 ni 7 niho bizobera azuba ari les 16 ya ni les 16 15 ni les 15 c'est voilà azuba ari les 15 azuba ari 15 izotangura kenzere ubwo turabatumiye umva nico nikindi gikogwa mu bikogwa nayimaze imisi ndikunda kora urabyumva nimbere hari ibindi urabyumva wakozemo cyane gose urabyumva ubaho wondi ndicaye neza mfise ndabize neza ko mfise garanti y'umwaka wose bikorwa gusa bizoba bihari muri stock yego rero kuri ivyo ndahamagariye cyane gose abakunzi bayikaye mu ikawa wakula ntango kuzanga iswaye none ati mwicare nk'abarindiriye ku meza yo gufungura wa mugani nkunda gati umuhinga wo kurya ajya amakarata yego ndagende wavuye ukimenya gusa yamwibutsa urayi uwo mwibutsa ndabukunda kwera nkunda kurya mu sorry ndabaka microphone rero kuri ivyo uyu mwaka ni umwaka wo gukora hajya ahantu hazoba hakoraniwe ibaze je namye nimve ibaze ahantu hari izo Chris nibaza yuko ntakeka Sabasi inkuru nziza araza kuba hari Sabasi ahantu hari no munsi umuntu yitwa Yvette Kanyana aba yahageze Mimi we urumva iza kuba ritegeka ndabira Kadora Vere yicaye hajya hantu ni hazoba Amede ni hari aba manager ba Giti sekondi ko ndabi nuko nogezabo le 15 hazoba ari show ya mbere filime bazoba baje kuraba ni filime y'amateka jewe sinzi kuvuga igikorwa atari cyiza ngamwe ni cyiza ni igikorwa nyaco fatiye kuco wigeze kuvuga igihe kimwe agira soki filime yitwa Imva ya Mwiho cyane gose narabonye wewe ntabwo wiyemerera ikintu kitari cyo kuko umbriza umukinyi twego rya filime tuyituza kubona neza kare filime nyayo twe turacting muhamwe atangiye kubibona tubona kabone iyi filime n'umuriro ni gisasu kije kuri putsa yego none cira mu nda ngira ko zibara cira mu nda mwarayibonye ati filime rero wewe ngene wumviriye niyo cira mu nda iyo taito nyene natanda yewe numvise gusa cira mu nda nkaca nibuka nivyo nabonye agiye gusha nawe ubwawe hagiye gusha bazobe bahari mugabo uri kuranyibagiza ikintu nenda kubajije iyo wawe nawe nijyari iyo wanje zose ni nyinshi zose ni ziwanje mugabo rero imwe yani lekezo ngene ni wanje nanje ndabivuga yego filime ni ya Mimi agakora na BM ariko nanje ni yanje kugatwe kawe rero yindi dushobora no kubona kuri channel y'umuntu yitwa Izo Chris cyangwa ikajana hande birashoboka mugabo Evre ari yo wawe ariko kiriko tumba ati muri izo nyinshi no mugabo ariko aravugana irimwo uyu mwaka ntuzorenga idasohotse umwaka ni uzohera idasohotse sinobivugira ngaha ku mugaragara ndafise umwanya wayo twabiteguriye tuzobiganira rero mundindire uyu mwanya naje igikorwa ngomba sohore ikizobarekeza igikorwa twakoranye na Mimi na DMT n'abandi bakinyi na ba Mr Kane urumva Kane nawe ni harimo mukipe nawe ari gukunda bikaze harimo Kade Kane ari karatuza mukipe umwe mu bantu bavuga ati Chris ya Rossi hasa kipe afise physique ko nakanyuza na kapitati na acting ifana yaktinga neza ari mu yamavuta ariko muracamugorora nyene musukamwe mabisi hamwe nta kumugorora guhari sibyo nta kumugorora bihari fe urumva uko ari uko akina biratunyuze kuko kana kubwiza ukuri ukuntu nkina je sinogerageza kina nkakana sinobishobora nakaye niho gerageza kina nkanje nico gituma tutamugorora uko akina niko numva ko bivuga cyane dukomba urabyumva naje ko nkina niko bivuga uburyohe bwanjye buri umuntu ari wese rero iyo filime harimo n'akazi hari hose abyumva ibaze iyo filime na kadirimo ucyo wiyumviriza bad gay and the bad boy and the bad boy na mama pasta hari ya Mimi wacu ukazana romantic boy niko nabona nk'akana ashobora kuza we ari romantic
arashaka kuza romantique arashaka mimi agatamo twa romance turimo n'amarira urazi rero mbabarira ngaho sindabivugeho cyane ariko usanga mvuze byinshi burya umunwa wanje warananiye gusa kimwe novuga n'ukuri iki kintu abataragira sabone kuri cyano ya Mimi Mireye niba bagenda babarayikora n'abahombe. Ikindi kintu nkuyemo nakunze n'uburyo wemeye yuko filme yawe na wewe uno mwaka Imana ibikunze uraza guhera yagihanze no kuva turaza kuva mu buryohe turaza kuva mu bwiza dukorokera mu bundi cyane gose nico ndiko ndo uko biri kose tuzokora tugiye gukora kuko uyu mwaka nakubwije ukuri ni umwaka w'ibisazo gose none uravye ya mbere turiko turarekura iyi ndahazi ibaze ziza zikurikira kandi urabizi ko ntwigira tumanuka aya no kudoga sai no musi namufisa amavuta yo kuyemera ko mugisha kubana nawe niko gambenda kwakira uri mano mavuta nibaza ko yakonze kino kiganiro mugabo nde duhereza hano hantu ni comment nabonye ndavuga ati ze tubiyage ni mutuntu n'utundi ni mu ntore ntindi gato ni nka flashback ngo uri bwumve mbajije ikibazo ntanguje ngo no kubera ari umuntu ndiko ndavuga n'abanyakibajije ngo wavyakiriye gute guhurira muri filme n'umu ex wawe noneho mugahurira muri scene bitari byoroshe ngo vyarakoroheye kwa acting okay byaranyoroheye gusa entreta umunsi wa mbere duhura dutanga gukina ntivyari byoroshe nyene ntivyari byoroshe kurabana mu maso kuko tubaze igihe kirekire dudahura ntitwaraganira no kuri telefone no kuri phone twaganira tugaca duhurira mu kazi harimo kujya kuntu nyene kurindana duhuza amaso ngibyo cyangwa ntihagire uvuga ijambo ribiri babaza undi ariko entreta baca duha scene ndamufatira kinko voilà byari ngombwa ko namuraba ariko naramuraba gucya script gakiguruka Chris action Bega me David mvuge gute ariko kumbe byarabaye nakantu gato nyine kabaye to cyemwe tuweza kumuraba ufika umva umuntu afatiye kimwo kumuraba umva wowe bamutinyutse we natereza kugira uko on vivacité byaba ari ngombwa ko umuraba washavuye kandi namufatiye kinwo bisha ko ndamukanga ubisaba ko mukanga ariko nashaka kumukanga amajambo agacagenda yacagenda ariko inkuru umunsi wa gatatu nk'ibisanzwe hamwe abantu bose bavuga barapfina naganira byari bisanzwe nuko ibyo narabishimira Imana ukibyumva bwa mbere ntibyakuteranyije hafi yuko wobwira nyene script ati nukuri hano hantu muhahindure gukinana nibaza kumuvuga biremewe gukinana na Ruvera Muhimbare biraza kungwa nivyo nanderanja nivyo nangwa nabi kuko icyo kopfa ari cyo cyose nigishobora kungana agaciro nicyo n'akazi kacu akazi kacu gihe cyose kugaba gafisa agaciro kanini yo kurusha icyo kopfa ibyo nivyo woba ariko we umwana arije wewe nta ma complex wabona afise muri rya scene ya mbere ya complex nawe yaradufise usengeri yabintu cyane Dico kurigera umuntu mudaherukana gutoshobora wire kurukogene numva yarashaka naje nkaba ndindiriye atangura dereke tubakura muri scene ngo naravuze nakavuga yace byoro turaganira kandi imigenderanire yacu ari myiza kuko tuhuriye nta twararamukanye ariko ntibari bwahura ahantu dushobora gukinana mbwa byace bigenda neza mwandanya muvugana ubumwe no kwata sawa nta twadusaze cyangwa filime yaranye kugira ataheze abantu bambere fondation ariko n'abantu shimira uko biri kose wari wamuvuze kubitangira uko biri kose ibyo twapfuye byararezwa ariko ndafite kizotuma nguma ndamwibuka kandi naho duhora hose cyakira utakitse ndamwubaha urabyumva rero nakazi kiwe amamaga kambira Chris ndagukeneye nzogenda bana nzogenda nanazombwira ati fata n'ibyawe n'ababo bose bazana nzogenda ndabikorera urabyumva bivanye n'icyo yamfashije urabyumva rero ibyo twapfuye byararengana
kandi iyo two turaja ni heza gato bisobanura niya ngenda mu kazi kiwe cyangwa nje nka mukibera sinzoreka kubikora no cyangwa nyekure atikizwe umwana mwiza tunavyo bwana n'uburara umwana mwiza ibyo bintu byashobora bake ya niko nabivuga kandi reka nakubwiza ukuri sibyo Alvella ashake nabyumva ndanabimushimira onye nka namwe nikambwira Alvella umeze neza wow nashaka gusaba kurapose cyane ni ibintu bisanzwe kuko burya urukundo nico kintu cya mbere bidaforesha nishobora gushyiramo effort mu rukundo rero igihe urukundo rwase ibindi birabandanya ndakubaze wari ikibazo nagiye kukubaza reka ndagikubaza uko ni ikibazo kiri mu kindi kibazo wonyemerera nkakubaza uburyo urukundo rwanyu wasambutse nimba wobinyemerera hagati yawe nawe yoba ari nde yahebye wundi niho abantu baca bumva impamvu nkeka witwara uko amakosa arayanje bro nabivuze no mu kiganiro cyawe warabyibagiwe ariko ikiganiro twigeze gukorana yikora muri fresh okay ya amakosa yarayanje ubwo niko kuri ya amakosa yarayanje kandi nacyo korana ngo gukora amakosa nta cyizere nagize kuko navuga ati umukizo w'abandi ushaka kuri Batman ngoma nkoresha ibi bintu paraga guma nkoresha ibi no amin nta bintu bibi namukoresha oya mugwamutana mu rugo oya ahubwo nararaba kuko reka nakubwire nyamara mu bigeragezo bya mbere twigeze guhura nabyo ni kumwe nawe yari gupinga impampiga jewe ubwo mbadi mano masetaje ujya muhungu ariko bakavuga ati jewe ukuntu Chris ndamubona siko abandi bantu bamubona nabyo yego se brafisa amatatuaje ariko amatatuaje ntibisobanuye yuko ari umuntu mubi ariko rero nje kujya kunumva abantu baguma bajajinga naje zinyine abagenzi bakambwira Chris yamukizi wamanishwa mu mutakazi oya yo nanje nibaza nkabona kweri kabisa sishaka kumutakaza bamukavuga umuntu rero harimo ibibazo atangura kugira burya utangira amakenga mu rukundo bisanga ko urukundo bakoraje nivyo inkingi bimaze nk'icyagiye kusambuka bisanga ko uburi kuraba umunyantege mu rukundo rero cyo gihe Alvella yaragize akabazo gato yaje amasengesho aravuga ati nga mu bantu bagukikuje nga hari umuntu urumva sinzi bivuga ko yabisobanuriye ngamenga ni kinogo kininiya gakufise kubasha buniniya gacumwijima uravye nabo shaka kugwamo nagiye akabimbwira rero naje kunumeze jewe ndishinza amakosa nico gituma nje guhemuka bingora kuko niyo memutse cyangwa iyo mbabaje ntibimva mu ntamusabye imbabaza amaso yanjye ya urabyumva banda yene ndi muhanda bwati ubwo si jewe ariko nje ndaho ico kinoko si jewe umupagani ijambo umupagani ndarigora va muri ya context y'abandi bamubwira ati bajambo gana bamatati wacu kinige urumva cyo kunabona sidari kuri level nk'Alvella Alvella n'umukizwa n'umuntu yaguma asenga buri mwanya nagera aho usenga ngo mafungure ngo majyame naho nyene usenga ati mbona uyu muntu bivanye n'amajyambere y'abantu kuko ndabyumva nirabaje kubaza n'umutima wanje nkabona neza na neza je nta kibi na kimwe yokora cyangwa je no mukoresha nta kibi nawe ibiri y'abantu nabone bahari basi muri societe ngo bigenda cyane kwamiga nta gaciro mfise icyo nicyo niyo defo ya mbere nafise iya kabiri nabyo ni nyene by'urukundo mugiyo defo niyo naciye intege Dico ndafise ukuntu jewe ni judginga muri jewe nk'ubu Dico nk'uje ngo nkabona cyakubabaje sifa kubikwereka buri gihe ndi judginga mfata ndembwa nakoze n'ibyubu hagina ni judginga rero nta twajyana agiye nko kubana n'ababa bakizwa urumva wamuherekeje nambaye nk'agashati nabona nafunze neza twaje sino niboneka ariko yonga yabonetse iki abona abantu bada umva nyine kubiranje ukuntu urumva rero aho none nabaye nyantege nk'iyo havu niyo fondation yatuye ni kuba nawe ico gihe wacubona menga uriko novuga gute menga umufashe kungu menga ntumworohereje ubuzima menga wahedutse igitsitaza mu buzima bwiwe ya rero kuri ibyo nyuma yaho niyo byaciye biba bimaze kuba nyina arabadesi nkoro mvuga yabaye desi nanjye ariko muri jewe wa mutima wanje kunyagize cyawe arabandanije nyuma yaho ndamurondera ndamusaba imbabazi kumusaba imbabazi ntivyari byoroshe ariko yarambabariye inyuma yaho ya rero ubu tubanye neza nta mutima uncisha nta mutima wanje ntiwicuza nawe wewe ntiwicuza duhuye
turaduhe nyene nk'abakorege. ubwo buryo mwasezeranyemwo numva bunkoze ko ku rugero mese nebaza ngo ntimwatse gusesa amarira umunsi musezerana. Ntivyari vyoroshe. Ntivyari vyoroshe kuko hariho gutanaho amakosa, hariho kuyemera, hariho kwicuza. Numva mu kwicuza niho buramusoza. Yari igihe kitari cyoroshe kuko umenga imbabatsi menga twazisabanye hafi nk'indwi yose. Urasha taha ari kumvikanye. Turugasubira undi munsi taha shiko. Nuko vyabaye gusa byose turabishima Imana. Nibaza yuko aba yavyumvise Christmas izi gusumbusha guha umukunzi muzima aruvana uzimukoreye nimbe bimukoreye ico nkunze no kubera ko nyuma ya byose umubano uhari kuko abadahuriye mu bujya buzima bahurira no mu bundi cyane gose. Ndagushimire ma big brother wakoze kuza warumugisha kubana nawe. Thank you so much nawe Dico. Ndabashimire namwe aho muri hose nibaza ko mwabikunze kuri ino ncuro ndababwira ngo iyo nzanye abantu nk'abantu bakabayagira ibintu byubaka abasore banyu mukunda mwibwirize mungurire sinzobavuna. Yakoze Santreza yabidufashijemo no mu masanamu y'akarorero. Make your comment. Ndabakunda cyane wherever you are. Hasta la vista. Dico Entertainment.